Yesu aguhe icyo umutima wawe wipfuza nshuti mukundwa. Ni Pastor Joseph, nagomba sangire nawe ijambo ry'Imana rivuga ngo mbega igihe cy'Imana gukora ku buzima bwawe ni kihe? Ni biki biranga ibimenyetso byerekana gukora kw'Imana, kwishugwa, kugendegwa, gutabagwa, kwirugwa? Imana iguha umugisha. Igihe cyawe ni giki kibiranga? Dusome ijambo ry'Imana ribitwereke muri Luka 22 umurongo waho wa 44. Reka dusome. Arushirijwe kwicwa n'umubabaro, ashishikara gusenga cyane, icyuya ciwe kiba nk'ibitonyanga, Imana nishimwe. Uyu ni Yesu yarushirije gusenga mu bihe ibihe. Usomye hejuru Bibiliya ivuga ngo nigihe abigishwa biwe bari bamuhevye, nigihe abigishwa biwe bari bisinziriye, nigihe yarasigaye wenyene kandi ari mu bihe bigoye, nigihe Yesu yarageze mu bihe by'igihe byo kugucungura no kuncungura, arondera raforo ku bagenzi ngo basengane. Bobo ntaco byababwira. Birashoboka ko nawe uri kurarondera raforo, umutwaro wawe ukawo umuntu ngo sengera, kumbure ntumenye yuko ashobora kukubwira ngo nagusengeye, ariko kumbura atanagusengeye, ashobora kugusengera bisanzwe. Ariko abarundi baciye bivuga ngo amazi masabano ntamara imvyiro. Nagomba ndagutera intege, inanate nshuti mukundwa usenge, inanate nawe urondera Imana, kuko Imana yaduha uburenganzira bwo kwishikira hera. Yavuze ngo mpamagara nanje ndakwitaba. Reka ngaruke kuri cya kimenyetso. Mbega ibiranga igihe by'umuntu ni bihe? Ni bihe by'amageragezwa, ni bihe by'intambara, ni bihe byo kwangwa n'abantu, ni bihe by'ingwara, ni bihe ubona imenga ibintu birafunganye. Ibyo iyo urugamba rukomeye niho Imana itabara. Imana ntikorana n'intege nke, Imana ntikorana n'utuntu duto duto, ahubwo Imana ikorana n'ibikomeye kugira ngo yiheshe icyubahiro. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Benshi naho bazazanirwa, benshi naho basubirira inyuma, benshi naho bibagirira Imana, benshi naho barogota ku Mana ngo Imana yarampevye, Imana ntinyumva, Imana ninkunda. Oya nshuti mukundwa, ibasha guceceka ariko yabyumvise, kandi ibasha guteba kwishura ariko mu rutonde rwo gutabagwa yamaze kurushira ku murongo. Irarindiye nawe ngo irabe ingene wifata. Imana idufashe. Haleluya, haleluya. Ntucike intege, ntusukire umwasi wawe mucogeje, nuhe shetani umuvuduko, kuko niwe hagarika amasengesho. Kubera ibihurimo uzoba uhaye inguvu shetani, ariko niwasenga uzoba uciye intege shetani n'abadayimoni biwe. Imana idufashe, Imana itugire neza. Naho rero Bibiliya imbarira ngo Yesu nawe yageze mu bihe asenga aracika intege, ariko biribwa ngo umutima urabikunze ariko umubiri urabyanse. Hari naho yavuze ngo data niki kikumpebesheje. Hepfo gatoya Bibiliya ivuga ngo marayika, Imana ishimwe, ngo acaraza muha intege, amwongereza inkomezi. Senga nawe marayika arahari ngo aguhe intege mwene data. Guma kwibanda, ihambiriye ku masengesho. Kama mbaya ari ugupfa n'ugukira, n'ubundi byago urimwo nta kindi bikuzanira, n'ubundi guhera gusenga nta kindi bikuzanira. Bikuzanira ibyago gusumba. Ahubwo upfa usenga, winanate, ume uri kurasenga. Nimba ari ugupfa upfire mu gusenga, nimba ari ugupfa upfire mu gakiza, nimba ari ugupfa upfire mu kugororoka, nimba ari ugupfa upfire mu buntu bw'Imana. Na kare nta gupfa uciriwe kwiteka na shetani, ariko nagomba ndakuremesha, ahubwo niwasenga no gupfa ntuzopfa, ahubwo uzobona gutabagwa n'Imana. Mu gihe Yesu yasenze cyane niho marayika yafashe ijambo. Bibiliya ivuga ngo araza, haleluya, amwongerereza inkomezi. Imana ishimwe. Aramubwira ngo shikama, shiramanga ndi kumwe nawe. Bibiliya ivuga ngo mwijuru, haleluya, bica biramenyekana. Aho hantu rero benshi bahacira intege, benshi baradendebukirwa, ariko nagomba ndakubwira Yosefu nawe mu bihe byo gutabagwa n'Imana niho yasenze cyane. Birivuga ngo mu gihe bari basizeho icyagezwe cyuko umuntu wese ari busenga ari bupfe, Bibiliya ivuga ngo Yosefu aca yugurura amadirisha arushiriza gusenga. Ndakunda Imana. Kandi aho nyene yarushirije gusenga niho yatabariwe. Haleluya, 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 haleluya. Yosefu ahabonera Imana, nene ababivukana bamutaye, ababyeyi bamuhevye, hirya no hino ari mu bibazo. Ageze kwa Potifari, mbere naho
ahura n'ibibazo, umugore aramuhinduka, umuryango uramuhinduka, atururira muri prison mu gasho, ariko kubera gusenga kandi yari ku isezerano yarushirije kubana n'Imana no mu gasho. Imana yizeye niyo yamukuye mu gasho. Birashoboka ko hariho prison urimo, birashoboka ko hari mbobani urimo, birashoboka uri ko atasaganirizo, ariko gusenga, haleluya, guhindura amateka niko kuzogukura aho hantu. Nshuti mukundwa, niko kuzogutabara. Ndakwankuraja kuraje mu gusenga, ndagushigikiye mwene data, hamwe n'isengesho ndizeye kugufasha. Sindi mu bantu baguhema, sindi mu bantu bagushuka, sindi mu bantu baguterekanya umutwaro gusa. Icompa tukahura, tukamenyana, twofashanya amasengesho. Icompa tukamenyanira mu ijambo ry'Imana, tukamenyanira mu isengesho. Haleluya, Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Daniyeli mu bihe by'amageragezwa niho yahuriye n'Imana. Bibiliya irambwira ngo amaze kugera hariya mu ibohero rikomeye, Imana imusangaho, imutabariraho. Ijambo rikomeye ryanejereje n'uwari yamufunze. Umwami ngo azinduka mu gatondo, aramubwira ati ewe Daniyeli, musabyi w'Imana nzima, mbega Imana usenga, mbega Imana ukorera, na ntaryo yashoboye kukuzigama no kukurinda. Wow, haleluya, Imana usenga irashoboye kukuzigama no kugutabara no kukugwanira. Mwako kanya nyene Daniyeli avuga ijambo ryiza ngo kubera nabonetse imbere y'Imana ngororotse, atajwe rinyagiriza icyaha, n'imbere yawe Imana nsenga yandokoye, yagize ibirakanwa k'intambwe. Nshuti mukundwa, hari intambwe ziri imbere yawe, hari intare, hari ibisuzuma, hari ibiriko biratontoma. Uhoraho Imana nyene amahoro irashobora kuzibira ako kanwa kari kakwasamiye kubwo gusenga. Yesu aguhe umugisha. Ejo turabandanya tumenye ni igiki twokora ngo igihe cyacu tukibemo neza.